ukwizera kw'Imana ni ingabire, c'est un don de Dieu, ni ingabire y'Imana. Mugabe iyo ngabire iza biciye mu biciye igihe wumvise ubutumwa bwiza, igihe wumvise ubutumwa bwiza buvuga ibyo Kristo yakoze ku musaraba, gupfa no kuzuka kwiwe. Uko kwizera ukuronka muri ico gihe ukurumviriza ibyo bintu ukavyemera mu mutima wawe. Nukuvuga ikintu, nukuvuga wumvise indi message atari ubutumwa bwiza, ntushobora kuronka ukwizera kwa vrai. Uraza kuvyizera ibyo bintu, uraza kwizera ikenda kwakarorero mave. Nukuvuga jewe mfise ukwizera ko nzoba umuntu akomeye, hama nkaba umuntu akomeye. Uko si ukwizera kuzompesha ubugingo budashira, urantahura. Donc rero ukwizera kuri kwabaye remplacer n'ukwizera pirate uyu munsi guhagaze ku bintu bigaragara. Ego ivyo bintu bigaragara urashobora no kubironka, mugabo ukwizera tuko turavuga ngana ukwizera Imana yemera ishobora. Yesu agarutse ashobora kuvuga ati uyu muntu ndamutora kuko afise ukwizera nyakuri. Upfuye ushobora kuruhukira mu iparadizo kuko uvuga uti ndafise ukwizera nyakuri. Ukwizera Imana ibonika avuga ati uyu muntu arashobora kuronka ivyo nasezeranye vyose. Nibaza ko ivyo tuko turavuga. Nukuvuga ko kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Shalom kuri mwe mwese mukomera dukurikirana, twizera ko mumeze neza ngahi iwanyu mu mihana. Akazina ni Marvin Lee arakaza. Ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose, ni ikiganiro gisanzwe gisohoka buri munsi wa gatanu, niho kija hanze mukakibona kugira ngo mushobore kwiga mumenye byinshi kuri bimwe mushobora kuba mutinya kubaza mw'isengero, mukabaho mufise ukuri kutari ukuri canke mufise ukuri mutinya kwinjiramo cyane kugira ngo mushike kure mu vy'Imana. Nkuko twari twatumiye umukozi w'Imana ntibubegwa Prudent, umukozi w'Imana mu isengero Jesus Grace Church, ndagisubiyemwo ni isengero ama ni church kandi niwe mutumire wacu kuri uno kugira ngo tubandanye ku kiyago twari turiko ku munsi wa gatanu uheze. Ni cyawe kivuga ku kwizera. Araza kugerageza kudusubiramo gatonyi hama twinjire n'igice ca kabiri ariko dutangura kumuramutsa. Ndakuramukije pastor. Yego namwe ndabaramukije mawe. Ni impore? Yego turakomeye, namwe nizere ko ari impore. Ni impore kuva ku munsi wa gatanu tumeze neza, turashima, namwe twizera karuko nyene. Yego turakomeye cyane. Twavuze ku bintu bine, nifuza ko kuri bino bintu bine mudusubiramwo gatonyi nko gusubiramo kugira ngo uwo tutari twatanguranye ashobore kugira ikintu nawe atahura mu bandi bose. Ukwizera niki? Ukwizera twavuze yuko kwizera ari ukumenya neza udakekeranya. Reka turisome iryo jambo kugira ngo turivuga ko ijambo ry'Imana rivuga definition. Abaheburayo ni igice ca 11 aravuga ngo kwizera no kumenya gose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari vy'ukuri. Ikindi twavuze ukwizera niki? Ukwizera twizera iki? Ngweje kuvuga ukwizera niki? Twizera iki? Inyungu zo kwizera nizahe? Twizera ko Kristo yapfuye akazuka mu bapfuye ku bwacu. Abaroma igice c'10 umurongo wa 10 nico twizera. Twinjira n'igice ca kabiri kumbere ko abantu badutahuye. Ukwizera nyakuri kuva he? Ukwizera nyakuri turasoma mu ijambo ry'Imana Abaroma igice ca 10 umurongo n'uwa 17. Haravuga ngo nuko ukwemera cyangwa kwizera kuva ku kumva no kumva kuzanwa n'ijambo rya Kristo. No kuvuga rero ukwizera nyakuri Imana yemera cyangwa ukwemera kukuri Imana yemera kuva ku kumva, mugabo si ukumva gusa ahubwo kumva ijambo rya Kristo. Ndabisiguye gatonya kuko umuntu wese yakuza avuga ngo aremera. Iyo tuganiriza abarundi kenshi tuvuga n'abarundi durukunda kumva kenshi bavuga ngo barizera ngo baremera, ariko ico bemera niki? Ikibazo rero naho gihagaze. Ukwemera kukuri Imana yemera no kwemera guhagaze ku ijambo rya Kristo. Mugabo uyu munsi mu mashengero ibivugwa ni vyinshi bitari ijambo rya Kristo. Ndashobora gutanga uburorero. Ni kuvuga je ndashobora kumara amasaha 2 ndiko ndavuga ndi kuri podium, muga ntari kumvuga ijambo rya Kristo. Ndiko ndavuga par exemple le monde matériel, ibintu bigaragara gusa.
guha ivyizigiro abantu mu bintu bigaragara gusa. Iryo si ijambo rya Kristo, kuko ijambo rya Kristo ritubwira ubutumwa bwiza, nkuko izina ry'iki kiganiro ryitwa izina ryiza cyane. Ni ukuvuga ijambo rya Kristo nibwo butumwa bwiza. Rero ubutumwa bwiza iyo umuntu abwumvise nibwo bushobora kumuhesha ukwizera nyakuri, kuko mwibuke yuko abanyefeso igice cya kabiri umurongo w'umunani uratwereka neza ko ukwizera kw'Imana ni ingabire. C'est un don de Dieu, ni ingabire y'Imana. Mugabe iyo ngabire iza biciye igihe wumvise ubutumwa bwiza, igihe wumvise ubutumwa bwiza buvuga ibyo Kristo yakoze ku musaraba, gupfa no kuzuka kwiwe. Uko kwizera ukuronka muri ico gihe ukurumviriza ibyo bintu ukavyemera mu mutima wawe. Nukuvuga iki? Nukuvuga wumvise indi message atari ubutumwa bwiza, ntushobora kuronka ukwizera kwa vrai. Uraza kuvyizera ibyo bintu, uraza kwizera. Reka ndagwa akarorero Marve, tuvuga ibintu tubayemwo uyu munsi. Nukuvuga jewe mfise ukwizera ko nzoba umuntu akomeye, hama nkaba umuntu akomeye. Uko si ukwizera kuzompesha ubugingo budashira. Urantahura? Donc rero ukwizera kuri kwabaye remplacer no kwizera pirate uyu munsi guhagaze ku bintu bigaragara. Ego ivyo bintu bigaragara ushobora no kubironka, mugabo ukwizera tuko turavuga ngana ukwizera Imana yemera. Ishobora Yesu agarutse ashobora kuvuga ati uyu muntu ndamutora kuko afise ukwizera nyakuri. Upfuye ushobora kuruhukira mu iparadizo kuko uvuga uti ndafise ukwizera nyakuri. Ukwizera Imana ibona ikavuga ati uyu muntu arashobora kuronka ivyo nasezeranye vyose. Nibaza ko ivyo tuko turavuga. Ni kuvuga ko kwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo. Kubera iki rero ku kwizera uyu munsi kubuze muga abantu bakavuga ngo barizera, kubera ko si ibintu byose tumva vy'Imana ari ubutumwa bwiza. Si ibintu byose, si amajambo yose duhora tumva ari ubutumwa bwiza. Kandi ndaguha akarorero, abantu benshi uyu munsi tuganira usanga bari trouble n'ama message bumvise. Muga ayo ma message nca ndabereka mu ijambo ry'Imana yuko igituma biko biraba n'abatrubla, biko birabagirira nayo mu mutwe, nuko ivyo bintu bumvise si ubutumwa bwiza, si ijambo ry'Imana. Ariko aho nyene two turavuga ngo ubutumwa nyakuri, ukwizera nyakuri. Tuvuze nyakuri no kuvuga ngo hariho ukundi kwizera, yego kutariko. Yego. Mbega umuntu ashobora kugira uko guhitamwo gutamenya ati uko kwizera kwanje ni nyakuri canke si nyakuri. Umuntu abimenya ryari? Umuntu arabimenya kuko icambere kibitumenyesheje ni definition, no kuvuga ukwizera kuva he. Aratubwiye Paulo, aratwandikiye mu gice ca 10 umurongo Abaroma igice c'umurongo 17 ngo ukwemera kuva ku kumva iki ijambo rya Kristo. Kenshi ubagije abantu uti wewe mbega kugira ukizo cyangwa kugira wemere wakire Kristo ni giki wumvise? Ndashobora kumara 2 heures ndiko ndavuga amavoyage yanjye, ndiko ndavuga ibintu Imana yankoresheje, ndiko ndavuga ibintu bitandukanye, hama mpejeje nkaca mpamagara abantu ngo bakizwa. Hama abantu kubera ibigumba bakaza imbere bagasubiramwo ya majambo dora tumva Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza. Turibagiye yuko ukwizera kwa vrai kuva ku kumva ijambo. Uwo muntu nta jambo ry'Imana yumvise ry'ukuririza kumuhesha ukwizera kukuri. Najye majambo ariko aravuga siyeza kumuhesha ukwizera. Oya, kuko twarasomye dusubiye inyuma gato, twarasomye yuko umuntu yizeresha umutima hama katura. No, ivyo watura bitavuye mu byo wizera ntaco bivuze imbere y'Imana. Kuvuga kwatura kugira akamaro no kwatura gufatanije no kwizera, hatangura ukwizera hama hagasura kwatura. No kuvuga rero iyo umuntu ariko ni c'est très important, birakenewe cyane ikintu umuntu ariko arumviriza ko yibaza ikibazo no musi yicaye ko arumviriza ku radio cyangwa ko arumviriza mu ishengero. Ifo kuno musi abantu bipoza la question, mbega ibi ndiko ndumviriza ni ubutumwa bwiza cyane ndiko numviriza makuru yo mu ndwi hagati umuntu ariko aratubwira aho yaciye, ivyo yakoze, ivyo ntacyo bigufasha. Ntacyo bigufasha ko ntasi ivyo biza kuguhesha kwizera. Yego rero sinze ndashobora kuguha akarorero mu ijambo ry'Imana kuko hari abantu bigeze nabo nyene kugira ico kibazo. Turasoma ndaguha akarorero Abagalatiya, ndibaza Abagalatiya baragize ico kibazo uyu munsi, kuko ifoko bakristo uyu munsi batahura bati kuko ntibumva kumenga umuntu arashobora kumara imyaka 5-10 mu ishengero ngakiro tuva tagifise kwizera Imana yemera. Nyine mbega vyo nyene bigenda gutega past. Yego, reka rero ndabereke ko hari abantu vyigeze gushikira ko natwe bishobora kudushikira. Abagalatiya byarabashikiye mu gice ca 3
ndarisoma aravuga Paulo akorandikiye abagalatiya babwira ngo yemwe bagalatiya b'ibijuju mudufashe mutubwire umurongo dutanguriye ku murongo wa mbere abagalatiya 3 ngo yemwe bagalatiya b'ibijuju ngo ninde yabaroze ngo uburozi rero busumba ubundi burozi bwose ngo kandi ari mwebwe mweretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yanyu ngo kiconyene nico ngomba ko mumbwira nico kibazo nkeneye kubaza n'abantu bose bazoba baratumviriza byitwa yuko bamaze imyaka myinshi mwishengero bizera abantu bose baravuga ngo barizera abarundi bose babaganije ngo barakijijwe ngo naba Kristo ngo baremera mugabo iki nico kibazo rero ngomba kubaza nanje abo bantu bari baradukurikirana ikibazo nico yabajije Paulo aravuga ngo mbega mwamuronkeshejwe n'ibikorwa by'ivyagezwe canke nukumva yaje muri ragarutse kumva ngo gufatanije no kwizera ni ibintu bibiri rero bisigura ngo igihushane cyo kumva no kwizera ni ibikorwa bibwirije n'ivyagezwe iri jambo ryo ribitwereka ni ibintu bibiri biri contradictoire ni ibintu bibiri binyuranye ntaho bihuriye mugo no musaba Kristo barabivanga bizera yuko bakoze ibikorwa niko kwizera bafise bizera yuko bakoze ibikorwa Imana ibemera muga Paulo arababajije mbega mwebwe mwamuronkejeje nuko mwakoze ibikorwa bibwirije n'ivyagezo canke mwamuronkejeje nuko mwumvise ukumva iki ubutumwa bwiza rero arababwiye kuko hejuru yababwiye ati ni mwebwe mweretswe Kristo abambwe yarababwiye ubutumwa bwiza kuko ni Kristo yapfuye yazutse azuka ku bwabo ngo canke no kuva gufatanije no kwizera mbega mwakabaye muri bijuju mutyo mwatanguye mu vyamwemu mbega none musozereye mu by'umubiri akana kandi kantu rero gashasha no kuvuga turakunda kwitiranya ivy'imwemu nivyo ngo gende umunyamwemu ni umuntu yumviriza akizera umunyamubiri ni umuntu yizera ibikorwa vyo mu mubiri ko ari byo bishobora gutuma yemerwa imbere y'Imana ndasubiramo umunyamwemu Bibiliya yemera ko ari umunyamwemu n'umuntu yumvise ubutumwa bwiza akizera n'umuntu yumva ubutumwa bwiza akizera akamenya yuko Imana imwemera kuko yizeye urantahuraga marve atari kubera ibikorwa vy'ivyagezwe faut bien préciser ivyo kimbure ico n'ikindi cigwa tuzobibona igituma kuko nta numwe yigeze ashobora gushikana ukuguruka kw'Imana biciye muri ivyo bikorwa by'ivyagezwe nico gituma Imana yazanyereho ico kintu cyo kwizera kera nta bizera iki kera barakora bagakora ibikorwa hanyuma Imana ikabajuja selon les actes mugo uyu munsi twebwe Imana yatuzaniye ikintu yazanye igikorwa rero ni kuvuga rero nagomba ndakwereke uyu munsi ico Imana yemera niki si ibikorwa byacu si ibyo dupratika si ibyo dukora mugabo tukiri ngaho abantu nibagumane ibintu ndiko ndavuga gusa iyi ni demi verite yuzuye ivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa rero nako kuba kugize iki gupfuye ni kuvuga ntidukizwa n'ivyagezwe mugabo iyo dukizwa kubwo kwizera mugabo uko kwizera turonka nako kuraproduce ibikorwa ni ibintu bibiri hari ibikorwa biba bivuye mu mubiri w'umuntu ibikorwa umuntu akora by'umubiri mugabo hakabona ibindi bikorwa bivyagwa nuko wizeye Kristo Yesu nivyo bikorwa mpemu w'Imana akora muri wewe urumva hagati y'ibikorwa n'ukwizera hatangura ukwizera gakurikira voilà niki kibazo rero kubisanzwe abakera bumvise ubutumwa bwiza Paulo yakora babwira bw'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo ababwira ico Kristo yakoze ku bikorwa by'umuntu atacu bigize baca bavuga ngo ariko abigisha usomye mu Baroma ndibaza igice cya 6 yaca babwira baca bamwagiriza ngo ko abigisha ngo gukora ibyaha kumbe bari basanzwe babikora ahubwo gusa bari babayeho mu bujyajya berekana yuko bagororotse imbere y'Imana kandi birirwa barakora ibyaha ahubwo ibikorwa sivyo bitangura hatangura ukwizera muko kwizera kwagira iki kugakurikira kukavyara ibikorwa kuko hanaho harabahihendera abandi vyitwa ko bamaze kugera ku rundi rwego bazi neza ko bikorwa by'ivyagezwe batari byo bibatsindanishije mugabo baca bagwa muri piège y'umugwanizi yukumva kumenga uko kwizera niko kuba justifia no mu byo bariko barakora vya kameremere nta kibazo mugabo sivyo kugira babona nabo bazomenye yuko uko kwizera nako bafise atariko ni mugiye uko kwizera kutako kuraproduce ibikorwa kuko kwizera ko babo bafise kutariko kurakora kutariko kuravyara ibikorwa ko kwizera nako kurapfuye nubwo n'ibintu bibiri sinzi ko aho nyene urabona hari abakiristo bashasha bako baratwumviriza hari n'abamaze imyaka kumbure kuko arundi bavuze ngo
kuri ni kuvuga ukuze kuvuga ukuze urashobora no kuba umaze imyaka myinshi mu gakiza nawe ugasanga nyene ntiwari indani uko kwizera nyene urabona igihe umukozi w'Imana ugasanga yaragufashije gukizwa wari muri ibi hamura biheba ariko kandi ugasanga nyine akarakubwira kumwe n'Imana igira neza ugasanga jenciye nizera ko Imana igira neza ntizera ko Imana igira neza aho naho mbangize nabi Marvin ukwizera reka ndabasenda guha akarorero wizeye ko Imana igira neza c'est très bien mugabo ibyo n'abandi baravyizera ona hari ijambo rivuga ngo wizera ko Imana ari imwe ngo ugize neza ngo n'abadayimoni baravyizeye sinzi ko naho Marvin ico two turavuga tugo ni ukwizera guhagaze ku kintu atari umuntu wese ashobora kwizera abadayimoni ntibashobora kwizera ko Kristo yapfuye akazuka ni kubiki badashobora kuvyizera kubera ko deje ico gikorwa nico catumye bahinduka ubusa mugabo barizera ko Imana ari imwe ngo bo rero barakora n'ibisumba ibyo twe dukora bo ngo barajugumira sinzi ko ntahura nuvuga ukwizera ufise n'abadayimoni bafise n'abandi bo mwibarabara bafise siko kwizera tuko turavuga nga two tuvuga ukwizera kuri dibe ukwizera guhagaze ku gikorwa Kristo yakoze kuko wizeye ko Imana igira neza iguha ivyo kurya iguha ivyo kwambara ivyo n'abapagani barabifise agogo bararonka ivyo barya bararonka abana Imana irabagirira neza ikabahezagira bakaronka amazu babamwo bakaronka uburyo Marvin ubonye abantu bari mwibarabara bose bafise ibintu bigenda birakwegana none nukuvuga ko mu rwego rwo mu mpemo bageze kure oya ni ya Mana nyene igirira neza ababi n'abeza bijya nyene biha bose mugabo kukwizera tuko turavuga nico gituma tubwiza kuva muri general ngo ndizere Imana ngo ndemera Imana no Imana uyemera mu buryo buhe kuko kujya wemera Imana niko n'abadayimoni bayemera barayaminiya sana barazi ko Imana irakomeye irahambaye mugo kukwizera tuko turavuga gutuma Imana ishobora kukwemera imbere yayo ishobora kukujustifia ikabona uyu n'umukiranutsi wanje uyu n'umugororotsi wanje nukwizera ico Kristo yakoze mu mutima wawe ukwizera Kristo ko yapfuye akazuka igikorwa Kristo yakoze uko kwizera nyakuri umuntu arashobora kuba yakuronse ako kugira ngo dusubire inyuma gatonyi fondation yako ni yahe kuba gushingiye kuki kuba kubakiye kuki byo kwizera umuntu akuronse uko kwizera nyakuri kubaye muri we biba biheze ntaco guhagararako ntaco kuba gushingiye ko ntaco kuba gufashe ko ukwizera Imana yemera turavuze ko gushingiye ku gikorwa umwami Yesu Kristo yakoze kubw'abantu bose no kuvuga urufu no kuzuka burya usomye ubutumwa bwiza bwose bugenda burasigura rero ikintu kimwe vyavuye mu rufu no kuzuka k'umwami wacu kuko hajya mu gufa hari ivyo yakoze no mu kuzuka hari ibindi yakoze ni ibintu byinshi rero ugiye urasoma ubutumwa no kuvuga ikintu kuvuga mu yandi majambo ubutumwa bwiza bwose ni resume y'igikorwa Kristo yakoze ku musara kuko yavuze ngo tout est accompli mbw'ivyo vya tout ivyo vyose vyabaye accompli ntavyo tuzi nico gituma usanga n'umuntu ukura mwishuza ushaka kumwishuza rwaye agacavuga ngo tout est accompli donc ivyo Yesu yakomplishije ni bire ubutumwa bwiza butubwira siko ngo Yesu yarandihiye amadeni Yesu amadeni bibiri tubwira ko yaturiye oya il faut payer l'impôt il faut payer loyer ivyo sinibaza ko ari ivyo bibiri bivuga ubutumwa bwiza ko Yesu yaturiye no kuvuga ikintu kuvuga yuko kwizera abantu kubera kutamenya ivyo babwiza kwizera bizera ibindi bagaca babadesu kuko birivuga ngo abamwizeye bose ntibazokwigira bagira iki bamaramara ça veut dire quelque part iyo uvuga ngo urizera Kristo urizera Imana mugo kamaramara uvuga ko hari akabazo ngo wizeye nabi wizeye ibitari ivyo kuri Kristo ariko nta gihe bishika n'Imana ikakureka ugacaho hantu kandi izi neza ko yizera wizeye ijambo ryayo yego rero uwo muntu yizeye by'ukuri arabimenya yuko ari muri processus y'ivyo bintu mugabo imitima yacu ntibwirizwa gutakaza focus ntibwirizwa gutakaza concentration twebwe ntitwizera yuko kubaka amazu akomeye muri nosi ko tuzoronka amamodoka ko tuzoronka amazu twizera ko Kristo yapfuye akazuka uko niko kwizera duhagaze Marvin reka ndaguha akarorero iki ni gihe by'ukuri ko hagaze ko tubivuga kubera ko surtout aba Kristo benshi nibo bakunda kubikora bariyugarana mu cumba
bakikonfina bagasengera ibintu bigaragara bakabyizera mbwa ntibinabe kubera iki kubera ko rya jambo nyene rifise uko rivuga yuko ivyo bintu bigaragara dukenera mu buzima bwa misi yose ukuntu bironkwa biravuga ngo nimwitwarire ku bwami bw'Imana no kugororoka ivyo bindi bizogira iki bizobinyongera donc murumva kubera kutamenya ijambo ry'Imana nivyo bituma abantu baba pauvre no kutamenya ijambo ry'Imana kuko uwizeye vy'ukuri yizera ijambo rya Kristo ijambo rya Kristo fo kumenya uko rivuga kuvyerekeye gukora rivuga ngo udakora ntakajye mugabo wowe urizera yuko uza gufungura kandi utakoze uranawe kukwizera kw'abantu kutari ko umuntu akizera ko azoba ngo umuntu akomeye mugabo nta valeur nimwe ya excellence afite nta kintu nakimwe ariko ariga nta kintu nakimwe ariko arapona mu buzima mugabo akizera yuko ni magie akizera yuko umunsi umwe azovyuka ngo ari umuntu akomeye uko kwizera siko kuko ijambo ry'Imana riratubwira ibintu vyose hakenewe ari kugira ngo ushobore gutera imbere mu buzima busanzwe birivuga ngo Imana izoheza ibikorwa by'amaboko yawe mugabo ukizera yuko uzoheza gudakora sivyo akora ndiko ndaguha kibinda abantu benshi bizera mugabo bitari vyo binyuranye n'ijambo ry'Imana turashobora kwizera n'ivyo tukizera ko ukwizera kwacu kuduha ivyo bintu ariko kundi kwizera nimba uko kwizera kwa bamwe nimba bizera ko kubaha ibintu abizera ko kutabaha ibintu baba bizera ko kubashikana he je nibaza ko icambere ikosa rya mbere dukwiye gukosora nuko ntitwizera ibintu ndasubiramo kandi kuko samajambo yanje ndiko ndavuga ni rya jambo twarisomye Abaroma 10 icyo nico twizera twebwe twizera igikorwa Kristo yakoze ku musaraba twizera ijambo ryiwe hama rero nikanda guha karoro base par exemple no kuvuga twese turakeneye kubaho ubuzima busanzwe muri nosi urakenera kujya urakenera kwambara urakenera aho uba urakenera iki ivyo Imana yaravuze uko bigenda yaravuze ati nzohezagira for example ibikorwa by'amaboko yawe so ndivuga tubwiye twizera ya Mana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu ntituca twizera ibikorwa by'amaboko yacu ntituca twizera ibintu oya ndikuvuga le diable ari malin le diable arafise ukuntu atuma utakara urumva je ndikuvuga ko nk'ubu nkeneye imodoka izo deplace ibidandazwa vyanje sinca nizera iyo modoka no ca nizera ya Mana yasezeranye yuko izohezagira ibikorwa by'amaboko yanje kandi yavuze yuko izoduha ibirengeye ivyo dusaba sinzi ko ntaho donc l'intérêt umutima wanje ugumuri ku Mana umutima wanje ugumuri kuri Kristo nuvuga sintakara vya bintu naho biza rero niyo nshobora no kuronka n'inkomezi zo kunabijera kubera ko umutima wanje wagumye kuri Kristo ntiwagumye kuri vya bintu kandi sinza gutakaza ivyizigiro sinza kwihebura kuko ivyizigiro byanye biri kuri vya bintu biri kuri Kristo cyo gituma ari abantu benshi ubona batakaje ivyizigiro barusha mu mitima yabo kubera ko ivyo bizeye sivyo ubu rero pastor dusa n'abarangiza je nifuza ko nk'akajambo kama ko guhereza ko hanyuma ucurangiza usenga kugira ngo kumbure no munakaradukurikira ntiduse n'abamutaye mu kirere gutyo nyene yego ijambo nashaka guhereza ko nagoma nibutsa abantu yuko abantu bariko baratwumviriza hari igihe tuba tuko turavuga ibintu bagaca bavuga ngo umuntu wese afise ukwizera kwiwe sinzi ko iryo jambo horo ryumva ariko Bibiliya ni imwe n'Imana nimwe nagoma yenda bahe verse Ephesiens 4:5 abanyefeso igice ca 4 umurongo wa 5 ni utubwira yuko ngo dufise Imana imwe dufise umwami umwe dufise ibatisimu imwe kandi dufise ukwizera kumwe umva ibitutu bihave no kuvuga swat ibituko turavuga nyamba tutavyumva kanako kumwe sabidere swat ni je mfise ntafise ukwizera ko canke ni utafise ukwizera ko no kuvuga mugabo yamara ukwizera ni kumwe twahawe ni kumwe nta kubiri gutatu kune no kuvuga hari cyo abantu bitiranya ama doctrine y'abantu no kwizera kw'Imana abantu barakreya ama doctrine mu gukwizera ni kumwe kw'Imana iryo nije nakano kamwe nashaka kugena mvuze akakabiri nashaka kuvuga abantu niyo batagira uko kwizera ko kuri bazoruhishwa n'ibikorwa kuko ndabaha yindi verse Yohana 6:29 Yesu baramubajije ngo dukora ngo dukora ibikorwa vy'Imana Yesu arabwira ngo igikorwa c'Imana ngo nuko mwizera bisigura ngo burya kwizera Marvin nkuko watanga uyumbaza ngo kwizera ni iki kimwe muri definition yo kwizera nuko kwizera ni igikorwa c'Imana
abantu barakunda kubaza nokora iki kugira nkora ibikorwa vy'Imana. Nta gikorwa kindi Imana yemera gusumba kwizera, kuko Imana irazi yuko ni wizera uzokoreshwa, izogukoresha ibikorwa vyayo. Mugabo niyo waza ushaka kuyikorera uzokora ibikorwa bivuye mu mubiri wawe, uzoruha, uzokora ibikorwa wewe wigeneye. Donc niryo jambo nashaguriza kubabwira ngo uko kwizera gutuma twemerwa imbere y'Imana kurakomeye cyane, n'imbere y'Imana ico Imana iharura ko ari igikorwa. Yego niyo majambo nashaguriza. Turangize dusenga. Umuntu akubwiye ibintu nk'ivyo, amajambo akomeye nk'aya akaca guta mu nzira tudasenze, kumbure niba bishoboka abifuza guhura nawe canke ari ikibazo umubaza, murashobora kugira aga commentaire musi y'video, murashobora nimba wayikunze naho nyene ukabitwereka. Ariko cane twifuza ko niba ufise ikibazo urashobora kukibaza, hama tukazomurondera canke tukarondera n'undi mu pastor ashobora kwishura kubibaza aho ashobora kuba yagejeje, kuko umwanya urashobora kumugora n'abandi bakaza. Ariko hagati aho pastor mu kurangiza, turangiza ufasha abo ari kuraha umuco kuri iri jambo ryo kwizera. Yego reka dusenge. Mwami turagushimiye, tugushimiye kuri umwizigirwa. Mwami dusenze isengesho kuko wigeze kubaza ngo mbega ni wagaruka, mbega uzosanga aho kwizera muri nosi. Mwami isengesho senze nisengera, sengera Marvin, sengera n'umuntu wese ariko arakurikirana kino kiganiro. Mwami wanje ndamusengeye, ndadusengeye twese ngo Mwami uduhe kugira kwa kwizera kukuri, ukuremwe ama herezi yose twagiye turakira kuva tukiri abana bato, udukuremo Mwami wanje ibintu vyose twakuze twizera bitari vyo, ariko Mwami ushireho urufatiro rushasha, ushireho itanguro rishasha ryo kwizera ry'ukuri ari wewe Kristo. Igikorwa cawe bari cyo kigaruka mu vyo twizera kusumba ibindi bintu vyose twizeye. Mwami wanje vyatumye Mwami wanje tuba desu. Mwami wanje amajambo abantu bagiye barakira yose atari yo ndayamaganye mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasabye kugira ngo umutima w'umuntu wese Mwami wanje uri kumwe natwe, uwo mutima Mwami wanje uwezesha ijambo ryawe kugira ngo ukuremwo ibintu vyose atari ijambo ryawe, ukuremwo amajambo y'abantu, ukuremwo amajambo y'abasatanisi, amajambo Mwami wanje yavuye ahandi hantu abantu bari kubaragendera ko Mwami wanje atariyo yo guhuvya abantu Mwami, ariko abantu basubire kandi babe fonde kwijambo ryawe ry'agakiza no kwihana by'ubuntu n'urukundo rwa Mwami wanje ry'imbabazi zawe ry'igikorwa wakoze ku musaraba. Niryo sengesho senze Mwami, ndabisenze nizeye neza yuko tumva kandi Mwami wanje kuduhishura ibihwanye n'ivyo ugomba. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze dushima, amen. Pastor Ntibubegwa turagushimiye. Ubutumwa bwiza kuri bose, naho ku munsi wa gatanu twizera ko muzoba muri benshi kandi muzoba mwanditse ari kibazo canke ikindi kintu wifuza ko twoguha ku muco. Turahari ku bwanyu kugira ngo twese dufashanye muri runo rugendo ubwo kwizera.